ndabaramukije bene data nkunda aho muri hose, izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nishimwe. Ndabaramukije rwose, Imana yo mw'ijuru nibahezagire cyane. Abankurikira bose n'abanyandikira bose n'abansengera, Imana yo mw'ijuru ibaha umugisha. Uyu munsi numva tugiye kubandaniriza kuri ca kintu tumaze iminsi turiko turiga, ikintu cerekeye kwezwa, kwihana neza, ukikura k'umucafu wose. Imana ishimwe. Kandi hamwe no kwihana neza uca bugufi. Abantu benshi barihanye, ariko ikintu cyo guca bugufi ntikirahera, ntikirabavamwo. Imana dufashe kandi dushoboze bene data, aho uri ukumeze kose, niba uri umuvugishwa wige guca bugufi mu gikorwa cyawe cyo kuvugishwa n'Imana. Niba uri umukozi w'Imana ukoreshwa Imana ibitangaza, wige guca bugufi muri iyo ngabire Yesu Kristo yaguhaye. Uko bimeze kose, niba Yesu yaguhaye amafaranga menshi ukaba uri umutunzi, wige guca bugufi. Kristo Yesu nashimwe. Ndagomba nibutse kandi bene data abafasoni, Imana idufashe natwe nyene, Imana idushoboze guca bugufi, gucira bugufi abafasha bacu, abashingantahe bacu Imana yaduhaye. Iyo umuntu adaca bugufi bene data, biba bigoye, umundi muntu ntashobora gukora neza nk'uko yarabwize gukora. Ushobora kurabira nko ku kazi, igihe udacira bugufi umukoresha wawe, igihe avuze ati gira gutya ntubikore, bica bimugora mu gikorwa ciwe agomba gukora. Imana idutabare. Turatabaje Imana yo mw'ijuru idufashe, abakenyezi Imana idufashe gucira bugufi abagabo bacu. Umugore w'ingare mu rugo, Imana idutabare. Umugabo akubwiye ati ngirira gutya, ugikore neza unezerewe, umenye neza uti ndiko nkorera Imana data yanshize muri uru rugo. Ntubikore widodomba mu mutima wawe, oya, ariko ubikore uvuga uti Mwami ndagushima, ubikore ushima. Hari igihe ashaka kuvuga ati nzanira icayi, nk'akarorero, nzanira icayi. Ni vyiza ubikore unezerewe, utavuga uti kubera iki we ntiyovyigirira. Imana idutabare. Hari utuntu twinshi umuntu ashobora gucumuramwo kandi atabizi, ariko data wo mw'ijuru atugirira imbabazi by'ukuri. Hanyuma guca bugufi, ndagomba nibutse abana bacire bugufi abavyeyi babo. Ewe wa mwana uri kurankurikira, uyo muvyeyi yakuvyaye, umwubahe n'umutima wawe wose, umwubahe. Avuga ati iki kintu kimeze gutya anye, umwubahe, umwumvire. Ntuwerekane nkaho umenga yarashaje, afise ivyiyumviro bitari vyo, ibikiri umwubahe. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira kububaha. Imana nidufashe. Ndabwira uwo mwana canke wewe nyene uvuga uti abavyeyi baca bafise bariho, ububahe, ubasonere, ugende ubaramutse, ubakora ibyo ukwiye kubakorera nk'umwana, banezerwe, batange ishimwe ku Mana ku bwawe. Hariho abavyeyi banezererwa abana babo, bagashima Imana, bagaha icubahiro Imana. Ndashima Imana yampaye umwana yitwa naka, aranezera. Igihe ashima Imana, Imana nayo ikuzanira umugisha. Ariko igihe ababara ku bwawe, akavuga ati ujya mwana arangora, ujya mwana kweri ntanyumvira. Yesu we, Imana iravyumva kandi ingaruka izogusubirako wa mwana. Imana idutabare rero, Imana idufashe. Hamwe n'ivyo turi mu gihe tugomba kwiga rwose, umuntu wese yiyambura akantu kose abona yuko ari kabi ko mubuza kwinjira mu ijuru. Mu muriro ni habi, kwa Satani ni habi. Abari kwa Satani baragowe, azoducunaguza, abatazokwinjira mu bwami bazocunaguzwa bikomeye. Ariko turiko turakora ngo twinginge Imana yiturokore, idukize umuriro, idukize ibyago birindiriye abatubaha Imana.
ntituzosange natwe turi mu mugabane w'abazobwirwa ngo sindabazi, ngo sinigeze mbamenya. Kandi twaravuze Imana, twarasenze, twaratanze ibigirira cumi n'imperezwa, twarakoze mu ngoro y'Imana, twarakoze byose dushobora, hanyuma ngo have bavuga ati sinigeze mbamenye. Mwene data, iryo jambo rizaba ribabaje cyane. Nicyo gituma ndakwinginga ngo uko umeze kose wongere usenga Imana, uti data wa twese subira undabe, subira usuzume, subira n'ubuhoho ni gute. Imana idufashe, n'igihe cyo kwihana, ukihana kandi kose kandi kari karakunaniye. Hari ibyaha umuntu akora ntabyumve ko ari ibyaha. Ni kangahe uza wacerewe mu rusengero? Ni kangahe usiba atakigusibije? Ni kangahe wiyorobeka? Ni kangahe wigira uwera kandi utera? Ni kangahe ibyo ko bibana nawe kandi ukabikora? Data natubabarire. Mwene data, wewe uri kurangurikira aho uri uyu munsi, ndakugira inama mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndakugira inama, maramaza akantu kose. Niba utahora ufasha boro, fata muri amafaranga yawe ufise muri banki urayafise, vuga kora ibikorwa, yiyubakira inzu yawe yo mu ijuru. Muri iri hingana ariko ndaganira n'abana, ndiko ndababaza nti bane nimumbwire n'ibikorwa bikimwebwe mukorera Imana. Abana bariyumvira, umwe aravuga ati jewe, ati narazanye naka mu rusengero, naka ni umuyisilamu mugabo narashoboye kumukwega namuzana mu rusengero. Ndavuga nti Imana igweza igico n'igikorwa ciza, ararokanisa ko yakoze neza. Uwundi aravuga ati jewe mpora ntoza imperezwa mu rusengero, ati ico n'igikorwa nkorera Imana. Aha, ntego kweri. Uwundi ariyumviye ati mbega yemwe none nanje mvuga iki? Uwundi aravuga ati yamara nanje mpora nsenga. Ndavuga nti nuko urumva ni byiza ko umuntu aba conscient yica akorera Imana icyo. None nawe nshuti yaje kurangurikira, hamwe Yesu yokubaza cyangwa ubundi wese yokubaza, ni biki ukorera Imana? Ni biki wokwira tukavuga uti Imana, naho woshira mu byago ukavuga uti Imana unyibukire kuri iki, Mana unyibukire kuri iki. Hari abandi bazavuga ati Mana unyibukire kuri ya majoro naba nsengera abakozi b'Imana. Uwundi ati Mana unyibukire kuri ya nzu nubakira wa mupfakazi. Uwundi ati yewe Mana unyibukire kuri ibi nakoze kunukunuku. Weho nshuti yanjye, Yesu akwibukira kuki? Ni igihe cyo kurondera iby'Umwami Yesu Kristo yo kwibukira. Ibikorwa bene data, ibi bindi dufise byose bizohera. Ubutunzi dufise buzohera, aya mazu twubatse azohera, iriya miduga tugendesha izohera, tuzobisiga. Ariko ikizodukurikira ngo ni ibikorwa twakorera Imana. Imana nishimye. Gukorera Imana rero ni ukugirana, ni ugufasha umupfakazi muri kumwe, ni ugufasha uwo mukene muri kumwe, ni ugufasha iyo mfuvyi muri kumwe. Ndazi ko bimubikora, ni ugufasha ujya mukozi w'Imana, utigenda uvuga ubutumwa neza, ukamuhezagira, akagenda asize isukari muhira, akagenda kuvuga Imana. Yesu nashimwe. Ni igihe cyo kwimbura, ni igihe cyo kwegeranya, ni igihe cyo gusuzuma uko uriko urakora, ni igihe cyo nkwiye gusuzuma uko ndiko ndakora. Imana ishimwe. Hamwe n'ibyo uyu munsi nagomba ngo twongere twibukanye inshuti zanje, abantu turi mu rugo twubatse. Ubanye gute n'uyo muri kumwe? Ubanye gute n'uyo mugabo Yesu yagushize iruhande? Ubanye gute n'uyo mugore muri kumwe? Ubanye gute n'abo bana? Ubanye gute nawe? Erega imbere y'uko haza uja mu rusengero, ubuvuye mu nzu, haba hari umwari kumwe. Irusengero rya mbere nihajya muhira. Mubanye gute n'uyo mugore wawe? Yesu adufashe. Yesu adutabara, Yesu atugirire neza. Turi mu gihe dukwiye gutunganya byose neza. Cyane cyane uyu munsi numva kubibutsa
gutunganya ibyo mu nzu, gutunganya ibyo mu rugo, gutunganya ibyo hagati yawe n'umugabo wawe, hagati yawe n'umugore wawe, mubitunganye. Hari umugani baca mu Kirundi ngo ntazibana zidakubitana amahembe. Niko biri. Uwo kubarira ngo nta ngorane ziri mu rugo iwanje yoba kubeshe. Kubera igituma zishobora kuhaba, mugabo mukamenya gombe zishobora kuhaba ariko mukamenya ingene muzitunganya, mukazitunganya mwebwe. Hari umuntu twariko turaganira arambwira ati jewe ati iyo ngize ikinshavuza ati uyu munsi ndara ntasinziriye ati tiro rikabura pe gushika ku gatondo. Nibyo n'uri kuragirana mba ariko ndiyumviye nibyo ibituma umuntu arara adasinziriye birahari, nawe urabizi ko bihari. Ariko icyo nagomba kuvuga ni iki, uko bimeze kose mwige kuganira mubishire mu ngiro, uvuga uti hahandi ushaka kuba ntahuye nabi mugabo jewe nagomba kuvuga iki n'iki n'iki n'iki. Bene byato nagomba ndabibutse yuko umwansi wacu ni Satani. Uyo mugabo muri kumwe aragukunda, uyo mugore muri kumwe aragukunda, yagutoye mu bandi bose aragucagura aragukunda. Ariko Satani agira haca, ashobora guca muri communication ntimwumvikane neza kandi mukundana, agaca amaze kubacisha ngo ntimwumvikane kera bayamaze kukwereka yuko akwanga kandi atari ko biri. None rero tugira iki, tumenye ngo umwansi wacu ni Satani. Hanyuma ibindi nabyo tumenye kuganira nyamara mugenzi wacu wa munsi nagomba kuvuga iki, nyamara ngirira imbabazi hajya nari nshaka kubwirwa gutya, nawe wige kumubabarira. Kubera yuko umuntu n'umuntu ashobora gushavura akakubwira ikintu ashavuye. Mani tubabarire. Abagore benshi bafise ishavu ariko araharomarike umuntu, yaba haromarike umwana cyangwa yaba haromarike ubundi wese, abikorana ishavu ukavuga kubera iki wagize ibi ntinje ibiki n'amosozi menshi, ugasanga bivugana ishavu. Ariko Imana idufashe ibyo siko bikwiye kumera. Nuko rero Yesu Kristo adufashe, aduhezagire, dutunganye byose neza. Bene data, dutunganye byose neza mu rugo, dutunganye. Wige gusaba imbabazi wa mugore we, wige gusaba imbabazi wa mugabo, naho utovuga ngo mbabarira ariko werekane yuko icyo wakoze cyamubabaje kandi nawe ubirokonesa ko byamubabaje wihane. Imana niduhezagire twese. Turaza kubandanya, umwami niyaduha umwanya tubandanye kuri iki kiganiro cyo mu rugo, gusaba imbabazi, kumenyana kugira ngo tugendane neza, ntituzogike dutangira imbere y'Imana. Imana nibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo, turabandanya mu gice gikurikira. Amen.